koperative Kibonobono mu Burundi, umushinge w'iterambere. Akora karirimbo ko gahayagiza iki giterwa Cikibonobono abarundi bahora babona kuva kera batazi akamaro kaco. Mu nama yo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa by'urunani rw'abarimyi ry'igiterwa Cikibonobono mu Burundi yabereye aho Bujumbura kuri uyu wa gatatu, aho abaserukira abarimyi b'Cikibonobono mu ntara zakera 17 bari bahishikiye, hakaba hatowe indongozi zaryo. Umukuru w'urwo runani TUYISABE David akavuga ko ico giterwa abantu bijukiye kukirima cotuma igihugu kironka amafaranga Mvamakungu atari make. Ubwa mbere igiterwa Cikibonobono ntabwo ari gishasha mu Burundi kuko carigeze kuba kirimwa kuri leta y'ababirigi igihe c'abazungu canke c'abakoroni, hanyuma cararimwe ikiringo gito mugabo mu nyuma kiragenda. Twebwe rero twasubiye kugarukana uburimyi bw'igiterwa Cikibonobono mu Burundi kugira ngo tukigwize, kubera yuko twari tubonye yuko gishobora gufasha guteza imbere abarundi, kubera yuko ari igiterwa gisanzwe ari njabukamazi. Njabukamazi rero mu gihe mu Burundi dukeneye amafaranga Mvamakungu, natwe twabonye yuko igiterwa Cikibonobono coshobora gufasha kugira ngo ayo mafaranga aboneke biciye mu burimyi bw'igiterwa Cikibonobono. Kikaba rero ari igiterwa gihingurwamwo ibintu vyinshi bitandukanye, aho ubushakashatsi bwerekana yuko igiterwa Cikibonobono gishobora kuvamwo ibintu 23. Twebwe rero hano ico twibandako cane ni kukirima, hanyuma tugaca tugihingura. Mu kugihingura twebwe tuzogikuramwo ibintu bitatu vyonyene nivyo twashize imbere, bigizwe n'amavuta asanzwe akomoka mu Kibonobono, n'amavuta azimvye cyane ku isoko mpuzamakungu haba na hano nyene mu gihugu, kuko dusanzwe twaratanguye kuyahingura mbwa ku rugero ruto, aho iritiro imwe y'amavuta tuyidandaza amafaranga 240 z'amafaranga y'amarundi. Rero akaba ari amavuta tubona akenewe cyane hano mu gihugu, kuko hariho abayagura kugira ngo bayisige abavure indwara zo ku rukoba, hariho n'abayagura kugira ngo bayisige akuze imishatsi yabo, hari n'abayagura rero mbere bakayakoresha mu buryo bw'ubuvuzi, bakanywa dukeya kugira ngo asohore amasumu canke ibinure bidakenewe mu mubiri, umva mu buryo bwo koga mu nda. Hanyuma kandi tutibagiye bivanye n'imyizerere y'abantu batandukanye, hari n'umugwi wundi munini ugura ayo mavuta kugira ngo bizera yuko ashobora kubirukanira amashetani, imikoshi, inyatsi n'ibindi. Rero twebwe tumaze kubona yuko ngaha mu Burundi umugwi munini w'abantu bayakeneye, twahisemwo kuca duhamagarira abarundi bose kugira ngo turime ico giterwa tukigwize, kugira ngo ico kintu tubona abatari bake bakeneye babandanye bakironka. Si hano mu Burundi gusa, no muri Afrika novuga nka yose henshi barayakeneye, cyane cyane no hanze rero ko turayarungika mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Buraya, Amerika, Australia na Aziya. Hanyuma ikindi kintu tuzohingura cyo ntituragishikira ni gukora imiti ipompa ibiterwa, tuzohingura dukoresheje amababi y'igiterwa Cikibonobono. Ikindi kintu twebwe twahisemwo gikomeye cyane ni gukora ifumbire kama ikomoka mu burimyi, ikomoka mu Kibonobono. Kubw'ivyo rero turiko hano twiyegeranya kugira ngo tugwize ubwa mbere ico giterwa, ngama kimaze kugwira twubake ya mahinguriro, duheze turonke rero vya bindi vyose duhejeje kuvuga dukeneye bishobora kuva muri ico giterwa. TUYISABE David agasaba leta kubaronsa aho kurima ico giterwa, nayo abarimyi abasaba kwifatikanya n'abandi muri ubwo burimyi bw'ikibonobono. Ereye kuri leta twosaba yuko nkuko ariyo biciye ku ndongozi zituyoboye, cyane cyane umujama w'abajene, kuko ndavuga gutyo ko nanje sanzwe ndi umwe muri abo, ko yodufasha cyo kimwe nabo bose
babishoboye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije baturonse amatongo. Twarumvise ku wa mbere ku munsi mukuru wo kwikukira twarumvise ko nyene cubahiro yarivumereye yuko abantu bafise imigambi yo kwiteza imbere bobaha amatongo. Rero turifuza yuko Kibonobono twoba abambere mu guhabwa ayo matongo kugira ngo turime Ikibonobono. Ico nico dusaba leta. Ikindi dusaba nk'akamo dutera abene gihugu ni kubasaba bijukire cyane kino giterwa bakirime ku bwinshi bashize amazinda yuko isoko ihari twebwe ubwacu turi isoko n'ubu turakigura ntibagire ubwoba Ikibonobono tuzokigura n'abagikeneye ni benshi hanyuma mbere banaze twifatanye kuko uburyo turiko turakoramwo twarumvise na nyene icubahiro yarabushimye igihe yariko araganira na mugenzi wacu Mutima Lokomedie yaradutanze ko akarorero aravuga ati nimukore nkuriya ariko ararima Ikibonobono yahamagaye abantu bose abegeraniriza hamwe. Rero bumve ko n'ubu tubandanya tubahamagara kugira ngo baze twiyegeranye hama kandi bareme kuko kandi nanjye n'icubahiro yarabigarutse ko incuro hafi zitatu aravuga ati Ikibonobono twararavye dusanga muri kija Kibonobono harimwo amaritiro menshi y'igitoro bivuze yuko mu gihe boza tukakirima hama tukagishora dushobora kuba tworonka amafaranga ashobora kudufasha gukemura bimwe mu bibazo tutegwa n'ibura ry'amafaranga Mvamakungu. Abana gihugu rero bariko baradukurikirana bumve yuko tubateye akamo banyaragase baze nta na hamwe tutari mu gihugu baturondere tubereke uburyo bifatanya natwe kugira ngo mwirima rikurikira turime Ikibonobono. Nahirambo na Frederic Faustin yari yaserukiye abarimyi b'ico giterwa bo mu Ruyigi asaba abarimyi batarijukira kurima ico giterwa kwihuta kukirima. Uvuga nti abarundi ahubwo ni banyaruke wo bataraza muno mugambi. N'umugambi mwiza aho uba umurimyi ukaba n'umudandaza. Urumva ko urima ukongera ukunguka. Hama kino Kibonobono gitanga umwimbu wa vuba inyungu iboneka hafi cyane. Si bimwe urindira imyaka 3 4 5 mu mezi 5 wamaze kubona ko umwimbu hari kuko nikirimwa je narakirimye nk'ubu namaze kubona umusaruro mu misi iza ndashobora n'abarundi rero n'ukuri abarundi ni giterwa kije gukura ubukene mu miryango ni giterwa kibana n'ibindi biterwa ushobora kugitera mu biterwa ushatse gitera cyonyene cyangwa giterana n'ibindi biterwa rero nabonye ko tukagisha ku mutima abarundi imbona kazoza batubwira mu 2040 igihugu cifashe ndabona ko twonyaruka mu misi mike mu myaka itarenze 5 twokora nk'abarundi by'ukuri tugashira ku mutima iyo mbona kazo turayikabakaba. Aha rero nagira mpamagara bene igihugu b'abarundi bato cyane abo bibaza ngo ni banyarucari nibagishinga haje impande y'inzu ko kirabana n'abantu kirabana n'imirima shimbuka n'ingoga kiroroshe no kurima ntigisaba byinshi nta n'amase y'ikirenga gisaba n'amase y'ingurube amase y'impene amase y'inka amase y'inkwavu y'imbeba ushiramo kikaba kirahagurutse mu misi mike keja kisubira kyaguha nawe amase kuko aho gihungurukiye haca himbuka cyane. Rero no saba ko abarundi by'ukuri abarimyi bose atarumwe avuyemo ko bo kwijukira uno mugambi tukabahamagira ko boza muri koperative Kibonobono kuko ukirimye ukongeruka mu munwanyi uzoronka inyungu zibiri. Inyungu ya mbere nuko uzoshora muri koperative bakakugurira ukitanira amahera. Inyungu ya kabiri nuko nibashora bakagihingura nk'amavuta na bimwe bindi bababwira cyane cyane ayo amavuta bavuze yuko hazokoramo n'amase abana n'ibiterwa amase meza apana amase yandi arimo produit chimique amase amwe bita bio nibayahinguramo inyungu azoronka ku rwego mpuzamakungu izoseruke kagaruka nawe ukayironkako mu gihe uri umunywanyi wa koperative. Nsengiyumva Michel yaserukiye urunani rw'amakoperative Anacop agasaba batowe kwirinda gusesagura ubutunzi bw'iryo shira hamwe. Tugotera kamo rero abarundi bari mu makoperative n'abatarayajamwo gukorera hamwe cyane ko nyene cyo barakunda kuvuga ngo turi kumwe twese birashoboka kandi ubwira gushike ku mbona kazoza
y'igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060 ntibikunda ko twashika tudakorera mu makoperative cyane cyane y'abantu bumva ko ibintu ari vyabo bakifata mu ntoke kandi bakirinda ubuguruguru. Twarasanze hari amakoperative amwe yasambutse kubera indongozi z'ayo makoperative. Tunasabe n'izi ndongozi zatowe hariya mu ntara n'izi zitowe uno munsi mu runani bumve ko ibintu by'abantu rusange bakwiye kubyubahiriza, birinde gusesagura ubutunzi bw'abanywanyi. Ibyo bituma amakoperative asambuka, bituma nk'uko bagiye kubishikiriza abenegihugu bari mu makoperative bacika intege kuko bakora imyaka n'imyaka bagahiga icyo bakwiye ngo bakabura. Hamwe rero boca batumira akarorero, twoca tuvuga ko koperative Cikibonobono ari zimwe mu makoperative z'icitegererezo ayandi makoperative yoza kurahurako. Rero bagira baravyumva baze batubera ivyamwa, tubatwamira ivyamwa biboneka ku buryo ayandi makoperative kumbere karacika intege azoza kurahura ubumenyi mu makoperative y'abarimyi b'ikibonobono. Mwomenya ko abarimyi bashika hafi ibihumbi 12 ari basigaye barima ico giterwa c'ikibonobono.